Muy buenos días mwaramutse a todos los hermanos, bene ministros, data mwese compañeros en bakozi el b'Imana ministerio. dufashanya mu bukozi. Hoy, sábado Uyu munsi kuwa 22 gatandatu itariki de mirongo ibiri na octubre de este zibiri año z'ukwicumi 2022, mw'uno mwaka wa 2022 allá los hermanos, hariya bene algunos que data me enviaron los bamwe bamwe nombres: bandugikiye Jair de amazina Oliveira, de Jair wo Goiânia, muri Oliveira Divino muri Pastor de Goiânia, Aparecida, Divino Pasiteri wo muri Wesley de Aparecida, Bahía, Wesley wo muri Raimundo de Bahia, Brasilia, Distrito Federal, Raimundo wo muri y todos los que se Brasilia encuentran District Federal, reunidos ndetse n'abandi bose bakoraniye hariya y en los diferentes estados ndetse no mu también están mareta conectados. atandukanye naho Que nyene Dios les bihuje bendiga natwe bari grandemente. connecte. Ese Y en Imana este yobahezagira tiempo, Dios cane, les siga abriendo el kandi muri kino entendimiento de las gihe Imana Escrituras ibandanye kubungura ubwenge no y kubahishurira ivyanditswe, les siga dando kandi todo el ibandanye kubaha conocimiento que ubumenyi necesitan bwose por mukeneye medio de biciye esta enseñanza bajo muri carpa, zino lo cual nyigisho zo nos está mw'ihema dando la arizo fe de rapto que está ziriko en los ziraduha truenos. ukwizera ko kunyakugwa Ahí kuri es mu donde mituragaro. Aho estamos niho recibiendo turiko lo que turaronkera necesitamos ivyo para dukeneye estar listos kugira ngo para tube recibir esa gran twiteguye visita twiteguriye que kwakira aba estará bashitsi en medio bakomeye del pueblo de cane Dios en este tiempo bazoba final, hagati mw'ihanga y ry'Imana así muri iki gihe nosotros ca nyuma, verlos y bityo ser natwe luego tubabonye transformados y estar de 30 a 40 hanyuma tuce días duhindurwa aquí en la tierra tumare iminsi iri y hagati ya luego 30 na 40 ngaha ascender ku al isi, cielo a la hanyuma tuduge sexta mw'ijuru dimensión, mu buringanire bwa a la séptima gatandatu, mu dimensión, a buringanire la casa de bw'indwi, nuestro Padre mu rugo Celestial, rwa data wo donde mw'ijuru está la cena preparada. ahari amazimano O sea que es yateguwe. Ni en el ukuvuga ko lugar donde Dios ari ya ahantu tiene Imana preparado yamaze todo gutegura byose para recibirnos kugira ngo en este tiempo itwakire final y así muri iki gihe tener ca nyuma, esa bityo cena con Él. duheze Y dusangire luego regresar a nayo, la tierra luego de 3 hanyuma años y medio tugaruke ku isi nyuma y'imyaka para 3 estar en n'igice el milenio, kugira ngo tube que mu es la luna de kimpumbi, miel, y ariko luego kwezi kwa en la buki, eternidad. hanyuma Así no que mu grandes bihe promesas bidashira. Nuko Dios rero nos tiene para cada uno de amasezerano nosotros akomeye cyane en Imana yari este tiempo yafitiye umwe final, wese muri twebwe muri iki gihe lo ca cual nyuma, estamos en el tiempo de arico preparación para turimo kino gihe recibirlas. co kwitegura Así kugira que ngo tuyakire adelante, tuyaronke. siguiendo esta Nuko rero enseñanza bajo mubandanye carpa, mukurikiriza lo inyigisho cual zo es una mw'ihema, promesa que ya arizo ari había sido isezerano hablada y ahora la ryari estamos ryaravuzwe, viendo ubu naho cumplida, la tukaba estamos turiko viendo turaribona materializada rishikijwe, con tukaba nuestros propios turiko ojos, turaribona con rigaragaye nuestros propios n'amaso oídos yacu y bwite la n'amatwi sentimos yacu en nuestro bwite, ser, kandi porque turaryiyumvamwo estamos viendo kuko turiko el turabona cumplimiento de esa ugushitswa promesa, kw'iryo estamos sezerano, escuchando el turiko cumplimiento de esa turumva promesa y ugushitswa kw'iryo estamos creyendo sezerano, el kandi turiko cumplimiento de esa turizera promesa. ugushitswa Y kw'iryo todo sezerano, eso kandi ibyo byose desembocará ibyo en la byose fe de rapto. O bijanye sea que no kwizera ko al kunyakurwa, ver, no kuvuga ngo mu recibir kubona, mu y creer, kwakira no kwizera, estamos conociendo y entendiendo tuba turiko turamenya kandi lo que necesitamos dutahura para ibyo obtener esa dukeneye fe de kugira ngo rapto. turonke ukwizera ko kunyakurwa. Así que adelante, Nuko rero en este mubandanye tiempo final, muri iki en gihe esta ca nyuma, etapa muri ino bajo ntambuko carpa, lo yo cual mw'ihema, no es tan ariyo solo para Puerto Rico, si el ya lugar Puerto donde Rico está gusa, siendo ahantu realizada hariko esa harabera gran profecía, buno sino que buvugishwa es bukomeye para todo cane, lugar ariko n'ivyo donde se ahantu hose encuentre un ahari escogido de Dios. uwatonejwe Hasta allá le n'Imana, llegará ese ahariho mensaje de hose enseñanza ubwo butumwa para que bw'inyigisho así esté también buzomushikira preparado kugira ngo nawe con nyene esta yitegure enseñanza bajo muri carpa izi para nyigisho zo obtener la fe mw'ihema de kugira ngo rapto. aronke ukwizera ko Que Dios les kunyakurwa. bendiga, que Dios Ese les Imana guarde, ibahezagira, Imana continúen pasando ikabarinda, mubandanye un día lleno mugira de grandes umunsi bendiciones wuzuye de imigisha parte de Dios. ivuye ku Dios les Mana. bendiga. Imana ibahezagire.